ry'Umwungere wawe. Ariko muze murabe burya n'inka iyo shebuja azihamagaye zikora umurongo zikamukurikira, n'intama nuko. Haleluya. Iyo sebujaje umwungere aziragira ku murango no mwijoro, zimwumvise ziramukurikira. Ariko iyo haji umusuma ntizemera kuko iryo jwi ntizirimenyereye. Ariko umwana w'umuntu niwe ashobora kuyoberwa ijwi ry'umwungere wiwe, bisigura ko uyo mwungere utigeze umumenya. Ariko uwamenye by'ukuri Kristo, haleluya, uwamenye by'ukuri Kristo arongorwa nawe, ajanwa nawe, nta wundi muntu n'umwe ashobora kumuzimiza. Akunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yanje uri mwiza kandi ugira neza, ndagukunda kandi ndakunenahaza. Ubwo wankunze niwe warumbanje, wankunze ntabereye, ndo gupfa ndo kurimbuka, ariko ungirira neza umpagakiza kawe. None uyu munsi ndi hano nshima izina ryawe, ndi hano Mwami Imana ndi ku gikorwa cawe, kandi sengera na bene data bose Mwami wagiriye neza ugahagakiza kawe. Reka bagushime kandi bakunenahaze, nawe uri ku ntebe yawe mu ijuru, wakira amashimwe yacu tugushimira uko bukeye nuko bwije. Watugize abana, waduciriye inzira, waratwiyeretse, waratugwaniriye, waradutabaye, uhimbazwe mukunzi. Rero uyu munsi abana bawe turiko turagushima, nawe uri ku ntebe yawe y'icubahiro mu ijuru, wakira amashimwe yacu. Urakoze Data, urakoze Mwami, urakoze Mpwemu Yera, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Ego ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo Yesu niwe mwungere wacu. Haleluya. Niwe mwungere. Ukaba ufuse wundi mwungere, nagira ndakubwire ngo muhunge siwe. Haleluya. Uwo mwungere azokuzimiza, uwo mwungere ariko akujana mu mahonero, ariko umwungere mwiza azogushikiriza Imana ni Kristo wenyene. Haleluya. Haleluya. Kuko niwe wenyene yabaye ikizima cyahimbaye Imana, bituma abamwizeye bose bagirirwa neza. Rero ukaba utaramwizera, ndakwinginga ngo wizere uwo Mwami, niwe wenyene azogushikiriza Imana. Hari abandi bafise inzira bacamwo, ariko nta yindi nzira, nta yindi. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa Data niyo musaraba. Umvise, inzira imwe idushikana kwa Data ni inzira y'umusaraba, ni inzira Yesu Kristo yaciye mw'amaraso yiwe. Reka rero dusome muri Yohana igice c'10, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'9. Umwungere mwiza nukuri ndababwire, udaca mw'irembo ry'urugo ry'intama ariko akuririra ahandi, uwo aba ari gisuma n'umwambuzi. Ariko uca mw'irembo niwe mwungere w'intama. Umuraririzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe, ahamagara intama ziwe mu mazina yazo akaziturutsa. Kandi iyo amaze kuziturutsa, iziwe zose azija imbere zikamukurikira, kuko zizi ijwi ryiwe. Ariko uwo zitazi ntizomukurikira namba, zomuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko bo ntibatahura ibyo ababwire byari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Haleluya. Abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka ubwatsi butotahaye. Amen. Murumvise neza ko Kristo ubwiwe yivugiye yuko ari we rembo. Haleluya. Niwe rembo ry'intama, kandi mu intama ziwe ziramuzi. Haleluya. Ngo zirazi ijwi ryiwe, kandi n'izo ntama ziramuzi, izamumenye ntizizimira kuko zirazi neza ijwi ryiwe. Inge nkubwire muntu w'Imana, igituma uyu munsi uri kurazimira, igituma uyu munsi umuntu aguhendesha ibintu bitabaho ukabikurikira, nuko utamenye ijwi ry'Umwami wawe. Haleluya. Niwamenye ijwi ry'umwungere wawe. Ariko muze murabe burya n'inka
iyo shebuja azihamagaye zikora umurongo zikamukurikira, n'intama nuko. Haleluya. Iyo sebujaje umwungere ziragira ku murango no mwijoro, zimwumvise ziramukurikira. Ariko iyo haji umusuma ntizemera, kuko iryo jwi ntizirimenyereye. Ariko umwana w'umuntu niwe ashobora kuyoberwa ijwi ry'umwungere wiwe, bisigura ko uyo mwungere utigeze umumenya. Ariko uwamenye by'ukuri Kristo, haleluya, uwamenye by'ukuri Kristo arongorwa nawe, ajanwa nawe, nta wundi muntu n'umwe ashobora kumuzimiza. Amen. Haleluya. Ngo bamwitangiye imbere, ngo bari bisuma. Abanyedini bari bisuma, kandi n'uyu munsi abarongorwa n'idini ni bisuma, kuko aho bajana intama siho. Intama barazizimiza kuko ntibazijana mu nzira Kristo ashaka. Haleluya. Ariko ukaba ushaka by'ukuri kurongorwa na Kristo, emera ugendere mu vyagezwe vyiwe. Haleluya. Ugendere mu vyagezwe vyiwe, kuko nutemera ngo uce mu nzira agushakamo, ntushobora kuba umwigishwa wiwe. Haleluya. Ntushobora kuba abigishwa biwe basa n'izo ntama. Umwigishwa we azi imvugo yiwe. Haleluya. Azi imvugo yiwe, kugira intama ijwi rya shebuja. Haleluya. Ngo ngaho ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko ariko uwo zitari ntizomukurikira namba. Urumva, utari mwungere ngo ntizomukurikira namba, ngo zomuhunga, ngo kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu intama zumvise ijwi rya shebuja ziramumenya, ariko ngo iyo zitumvise ijwi rya shebuja ngo zirabimenya navyo nyene ngo zikamuhunga. Uyu munsi abana b'Imana kwera iki bariko baragenda mu bintu bipfuye, ugasanga bariko baja mu bintu by'ubuhanuzi bupfuye, bakaja mu bintu by'ubuhanuzi bupfuye, nuko batamenye ijwi. Haleluya. Nuko batamenye ijwi ryande rya sebuja. Haleluya. Abo binjiriye hehe? Binjiriye ku rugo, ntibinjiriye mu irembo shebuja ngo abugururire. Haleluya. Ariko iyo Kristo by'ukuri yakugururiye, ukemera akinjira mu mutima wawe, ntushobora kuzimira. Oya, gutsitara wotsitara, ariko ntushobora kugumayo. Oya, uravyukirana, kuko egaca kuvugisha ukaca umwumva buno nyene, ukavuga ati kumbe nari nataye inzira. Ariko igihe atinjiye mu mutima wawe, atinjiye muri wewe, ngo ajara gukebura, ajara guhamagara, biroroshe kuzimira. Haleluya. Ngo nuko Yesu yongera kubabwira ati nukuri ndababwira, ni jewe rembo ry'intama. Mwumvise, niwe rembo ry'intama. Uyu munsi hariho abandi abantu bacako bagasaba batatifu, bagasaba bari n'abari, ariko Yesu wenyene nibwiye ngo ni jewe rembo. Haleluya. Ni jewe rembo ry'intama, ni jewe ndabashikana ku Mana. Nta wundi intermediaire ari hari, nta wundi ahari, niwe wenyene, niwe ucako, kuko niwe yitanze, niwe yamenye amaraso abikimaze kizima gihimbara Imana. Imana iravuga ngo ndaguhaye icubahiro. Haleluya. Kubw'igikorwa hagiye gukora avuga ngo ndaguhaye icubahiro, ngo kuko ngo amavi yose azofukama, ngo n'indimi zose zaturekura umwana. Haleluya. Niwe wenyene ashe gukura dossier yawe mu buko bw'Imana, icyaha kwagira gikura, icete cyakwagira aragitabura. Niwe wenyene afise uburenganzira uko kwereka irembo cyane. Haleluya. Rero ukabushaka uwundi muntu agucisha mu rindi rembo, menya ngo uri kurazimira. Haleluya. Ndakubwira muntu w'Imana ngo vayo. Haleluya. Vayo, wemere urongogwe n'uw'Imana izi kandi yemera, kuko ushobora guca handi kandi ntuzoshike. Urumva ko byo bayabaje kandi uvuga ngo warizeye. Rero hindukira ugende ku ijambo ry'Imana, mureke kwirondera uturakurusi ntaza aho mukura. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo tara rimurikira ibirenge byacu. Ikitanditse muri iri jambo cyanditswe n'abasuma bakizanye, bamwe Yesu yavuga, bamwe bamwibanziriza. Abo nibisuma bariko bariba, bariko barazimiza intama z'Imana, ariko kuko ushaka by'ukuri guhindukira, nukuri Imana iragutegeye ibiganza. Haleluya. Ngo ibiganza vyiwe yamibitegeye abamuza ko bose. Haleluya. Ngo banyitanye imbere bose bari bisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Mwumvise? Abanywanye nawe, abamuhishuriwe, abarongogwa nawe, abagendana nawe baramenya ngo iki ni gisuma. Hinge kubwire muntu w'Imana,
umuntu umwe ashobora kuguhishura iryo banga ukarimenya ni mpwemu yera. Haleluya. Ni mpwemu yera, ukaba utuzuye mpwemu yera biroroshe cyane kuzimira. Ariko ni waba uwaruzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, menya ngo impwemu y'ukudisana umwuka wose utava ku Mana, kuko ubu ufise muri we kandi n'ijambo bari muri we ubu kuko ucubibona, ego ubweshe ucumubona, ariko igihe utaruzura biroroshe ko uzimira. Haleluya. Rero ngo ibyo bisuma abiwe baravyumva bakabihunga, ariko abataraba biwe bagenda barakwirikira ibyo bisuma kandi bikabazimiza. Haleluya. Ngo ni jewe rembo, kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka ubwatsi butotahaye. Haleluya. Mwumvise uronka ubwatsi butotahaye, unezererwa ivy'Imana, kanezererwa ijambo, n'umuntu by'ukuri yaciye mu nzira Kristo yaciye. Yandi rimo n'abaririmbira ko atayindi nzira yindi hari, ntayindi uzokubwira ngo hari yindi nzira, azoba ariko araguhenda, azoba ariko arakuzimiza, uzumenye ngo ni wa musuma Kristo ariko aravuga agomba kugutwara mu mahonero. Haleluya. Ngira mwarumvise nungaha byarahabaye n'ubu bikihari bamigurumiko bazebiya bijya n'abasuma bariko barazimiza abana b'Imana, kandi hari hababakurikiye kubera iki? Kubera batigeze baba intama za Kristo. Ariko uwabaye intama ya Kristo ntivyoroshe kwapfa kuzimira. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Data rugira vyose uri mwijuru, ndagushimira ko waduciriye irembo rituganisha ku Mana. Nyemerera n'uyu munsi intama zazimiye uzihindukize zigaruke mu ruhongore, kuko ububasha n'ubushobozi bwose buri mu kiganza cawe. Mwami wanje, Mana yanje, rero ushigikire izo ntama zikuzi kandi zamenye uje ryawe, zikomeze kuramiriza muri runo rugendo, naho turuhuriramo n'ibitugora n'ibitunaniza byinshi, ariko uri kumwe nawe ntazokwigera temba kandi nzogera umubakure na rimwe, kuko waravuze ngo uratwegereye cyane gusumba uko impuzu twambaye zitwegereye. Rero mukunzi mwiza, urakoze kutazokwigera duhemukira na rimwe, kandi kwemeye kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, abandi bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.